nkuko mubizi haraheze imisi havugwa yuko ikomine komine ariyo hangiro y'iterambere mu gihugu c'Uburundi ariyo base ariyo hangiro y'iterambere muri iki gihugu bakaba hateguye n'imigambi guteza imbere amakomine ya bita ngo PCDC bakaba yuko hari amafaranga leta izirabika mu makomine ku mwaka ariko rero twebwe mu miyuhezo twagize cyakirira hafi turabana hani nyene bigenda turabona yuko hari ikintu gihaze kugira inyungu zishobora kuboneka cyane ku binyagihugu kuko urumva ko imigambi biri kiravugwa muri basanga kuri resultat ntibiriko bira ikirenga cyane duhagaze ubwa mbere turabona neza muri rusangi harabuze ikintu twokwita stratégie de développement y'ikonomie kuvuga ico twokwita umugambi ufatira ku buryo komine ishoboye n'ivyo kutunzi kama komine ifise bituma haba ico bita vision y'ikonomie ico kirabuze nico gituma rero hari ico twita inkingi zitanu mbere zitandatu tubona zitaboneka neza uri kurabona mu iterambere ry'ikomine ingene izo nkingi zihagararwako ingene zishigikiwe ubwa mbere hariho inkingi ya mbere ayo twita axe ni inkingi y'intwari ibereye axe ya bonne gouvernance ico kintu no muri bijya by'imigambi ya PCDC mu makomine nta kibanza kinini bagi no kuvuga transparency y'ingene ya komine twawe ubushobozi bw'abakozi komine bifise planification ingene bayishobora ingene bashobora gutunganya imigambi y'iterambere ubushobozi bafise ivy'intwari ibereye ingene ikorwa mw'ikomine ico axe urabona yuko atakibazo kimifise ikindi y'indasi tubona ibuze nico twita twebwe tubora kuba ico bita secteur privé local no kuvuga abikorera utwabo mw'ikomine boteza imbere gute environnement des affaires au niveau local tugasaba yuko ikomine uciba rero ose yofasha urwaruka cyane ni gute ikomine ni gute environnement yafe mw'ikomine imeze secteur au niveau local ikindi nibijanye n'ibyo twita service de base no kuvuga amagara y'abantu ivy'indero no gufungura mw'ikomine babikurikirana gute qualité ya service umunyagihugu muri ico gisata cyose imeze gute baravuga ati vyakozwe mugabo qualité umunyagihugu ayibona gute ikindi kintu kibuze kandi gihambaye kindi ni yazivuga ico bita statistique au service de la commune ushobora kuvuga yuko commune ikuregira igiterambere udashobora kumenya statistique mu commune abana badafungura mu commune bangana tutumaze mu commune n'umuganga n'abaganga bangahe kubanyagihugu mu commune hakenewe iki kugira ikomine bayashitse kuyihana nibiki turabira ku miharo y'ikomine bayateye tuguma muri mwe byo hejuru muri rusange mugabo ikomine utamenya icyatewe ko imbere cyane cyane statistique ibiharuro ose bizora komine ifona ni kintu gihambaye cyane hanyuma turetse rero gutungera amahera aba arondegwa n'ingena akoreshwa haravugwa ajya miliyoni amajana 5 zitaba ku mwaka baracabuze sivimo ayo max ingene mbega ayo mafaranga muri zo yose tuzakoreshwa gute ateza imbere ibihe izihe nkindi muri zo twavuze muri zo axe umengo haracari gutatona hari control y'ayo mafaranga amaze ko yatabucuruzi ico gitwa dusaba hoba na control kuraba neza ayo mafaranga yakoze iki muri ivyo bisata twatuko turavuga hamwe gati komine mwihangiro yavuye ishika ifuka baza barefari ushobora gufata kuguma utwara amahera urundi kamahera uziterwa yashikana kingene imeze muri twavuze da governance n'ubushobozi ushobora kuzureva bati yafashe kuva hagushika ha ingene yakoreshejwe ubusuma bwa yagiyemwo ukagumiza gutya ata control imwe uvuga ati cour de compte cyangwa igasohora ni raporo zerekana neza amafaranga ingene yakoreshejwe neza nico yashitseko kugira umuntu avuge yuko hari ikintu cyo kirahinduka uko tubibona
ikomine uvuze ko yashizemo nk'amafaranga miliyoni 500 imyaka 2 muri yaridi ubwo bikomeye kana kugira urashobora kubona cyahindutse n'igiki hahindutse iki niba muri ya komine hamaze kujayo muri yaridi w'amafaranga twobibona fiziko twobibona mu bintu tukabibona tuti ibi vyarakoze gusa byarahinduye ikomine niba batugira dushire ku zindi miliyoni 500 umuri yaridi n'igice mu myaka 3 bw'ikomine wahinduye iki usanga rero ari ibintu babivuga mugabo umuntu ati kubaraba neza ico biri kurashikako izo nkingi rero twe twazihagaze ko cane kuko utazihagarara mu ikomine navyo ushaka ntibige uhashika ni iterambere ntibyigera gishoboka nico bituma rero urugamba turiko turaruhimiriza cane kuko turebye ikomine idateye imbere n'igihugu ntazotera imbere ikomine nanye bikomine idateye imbere n'igihugu ntazotera imbere tuze development secteur privé urumva ikomine ntiyumva ati mbega twogira abaguzi atunga mu ikomine twofasha gute abo bantu biwacu bito kwasha kuza barateza imbere ni ikomine cyo bita secteur privé local ni bintu cyangwa ima infrastructure aba prioritaire ukamenya ati service zo mu ikomine ntuvuga ngo bashize uteza kuzana mbe ikariti service abanyagihugu bayibona gute ivyo nibiba kwiverwa service kuko karite ya service ubu akanovera ki service ni komine umwe gateza kuba akabonera mu komine hariya na administration kenshi icyo agishuro statistique ni boko nari hari urabona ni kintu ningo bari bagiye bakiyumvira yuko uteza imbere komine ivyo ama statistique babivuga rero muri Istebu iyo statistique wowe uza kudesandra utagera no ku madone arabaze mu komine none uyiteza imbere ufatiye kuki umenya gute ko yateye imbere ufatiye kuki amafaranga ushajana muri priority iyi wevariwe gute none ngo batakoze bipfira hanyuma kukijanye na kijya bavuze ati etat muzei généraux de décentralisation ikibazo sico deje mwe narayibonye babibwiza shingiro ngo bazoha inguvu mustanteri cyane ikibazo ntikihagaze ngaho ikibazo ni ingene amategeko akorerako n'ubushobozi competence abantu mwashaka bafise ico kintu gihambaye muri vya bonne gouvernance ni ingene bakorana mu mategeko akubahirizwa ubushobozi bafise n'ingene inzego zikontorana kugira urushatse kurenga amategeko rushobora guhanwa cyangwa bikana bakahana nico gikomeye hanyuma rero tugatera imbere ikomine igenderagira uburyo novuga ngo iki buha agaciro nawe abantu bamustanteri bigize